Ari umutima wanje. Iyo n'amahoro. Mubona bigenda neza. Ego twebwe ino turashima Imana uko biri kose. Ego ya mizigo naragiye kuyidedwa nejo. Ego. Bijya byose wari wambwiye narabironse byose. Ariko rero mutware wanje. Cyabo genda afise ikibazo. Wa mwana wacu Landry. Yaragiye maze igihe kitari gito ntamubona. Oya sinigeze ndamugira uruhuha, sinigeze ndamukubita, reka nukuri. Wapi nayo? Nisawari. Mbawigire yasoni. We. Kandi ayibona kusibibazo ngawe kuri giri. Anazo afisa we no sana no atagira. Harudo kinone ngari. Nta nakimwe. Senda kumenyere wishara kibarabara no munsi waciye ibiziriko. Aje gufata akayaga wawe. Nisawari. Tenda onda simusibye ko dukunda kubura kenshi. Bivanye n'imbo z'ubuzima nyene nawe urabizi. N'ivyo murimo. Bon, en fait muri iyi minsi kikanga uri kwisira. Bizi no. Ngega sako dukora mu gahinda. Ubu wakoze ndiko ndahembwa. Bishatse wohembwa none ngabibava. Bishatse kuvuga. Bon, usanze sinoca ndabizana utambaye hafi. Ngiro hembwe nyene nanje sako cyo hafi. Ntabwo arizo ni ibisi bigoye nyene. Biragoye ni. Burya ngaje maze ibisi n'ikisha ngaha ndabona. Sinzi ko wa mwaka twigera guhura. Nikera shana byo nibuka nifite byinshi mu mutwe. Yes. Barishisha. Oya bon, nta kuntu nakumwe ubuje byinshi mu mutwe urabona ni nacyo kiragenda. Kandi kiragenda dafise amaguru. Iragenda ariko uraraba nk'imyaka umuntu abagezemo kwema. Twenza kwe. Nkawe uri cyumvira ngo. We navyo bise. Jewe cyumvira bise n'umugore gusa. Nonaga mutware wanje nogira gute? Aya marezo nayo yemwe. Aciye agenda. Ntari bwaheze kumubwira n'iciyumviro. Beka yema kumengo ntavyakiye neza jewe ndagowe. None jewe uwo muhungu nzomukura hehe? Ko narondeje. No muri babagenzi biwe bamwe ba Steve nta nuwo mperutse kubona ngo ndamubaza. Iconyereka nyagashano nyene kagakotora nkatuma ndakabazi yo kuyoba yaramubonye. Byarataye igihe shaka ngo turabanza. Ya none mutuzi nabi cye mutuzi neza. Ruhande rumwe ni nabi canke ni neza n'imbotse rakagongo. Ninkaje wo kimenya nabi gute ko amakuru yanje tubonyaga muri quartier n'amakuru. Ese muri bamwe. Ikashaba experience ndayifise reka kuri kubantu mu mutwe. Ujya razone yagize kose. No akubabaje mu ntango umwaka. Wawe bwape. Kome bw'abakobwa agenda batahura ariko usanga aho ni kirara cyasimi gabi y'umuntu abayipfuza. Gashe bituma rero fatiyo. Ofete kiyege kwizigwa n'abantu bahimbire bonga muri quartier ngo ari mwese. Cyane n'abahimbire kwego nawe. Amakuru y'imisi none suza. Namahoro namwe gute. Basha twe tura. Nawe ndabona gumataka. Mbega gakahuzu rakaka.
umutagata oya reka utazi wewe ahubwo nyene mbwira usigaye wisiga ibintu je ubu byasuka ubona gamatanganyika waramanutse ubona sagute ndabibona nyene kuri umunyamuji kino gitambara ruguru ukibonayo ndashushe none waje kuramukanya cyangwa uzosubira uduga ndugahe mweko mwahahivye ndugahe aya ni vyiza ariko abanyamahera amahera musazanje gumurya nimwibuka ko arifise mushikiwe nta na kimwe wigeze wibuka kuvuga ngo ati reka basi ndamunwikira nayo umukozi umwe w'umunsi byose byarakunaniye no kwimuka gusa widebarika mu madiva erega muri mu kazi wanje n'ukuri nugire ngo harimwo urwanko ayo mahera burya uvuga arunza haruye wabonye nk'ubu duheruka kugura ino nzu nta n'iminsi myinshi irahera nta rwanko mba ndabikorana kandi ntiwibagire ko musaza wawe agafaranga gaharura ariko uzi ko mfise ndumwe warabuze n'ibihumbi 10 uvuga ati reka je kuraba kaga kecuru hariya itika je kugarukana ari kugurisha igitoki nka kurira warayabuze mwirirwa muradedwana amazu amadiva mukagura ariko mwaranyibagiye rindira niyaza nzomubaza neza reka demaye n'ukuri nta mutima mubi birimo nubara iyi telefone yanguriye izo nankwege iyi byo nkora byose abari karabibona aho nje hose abari karambona nabyo rombayemo none ndakubaza iyi telefone zisomba abantu oya ntizisumba abantu mugabo urazi ko amategeko nayaremera nk'amabuye ibyo tuvyihoze mbega abana bari kubona shikiye ngaha batanumwana numwe ndabonera ndamukijini cyane nuko naje ntabateguje data mbona musigaye nyigira byinshi nuko naje ntavuze reka suzana kunshurira mbega Landry uribuka cagihe wari muhira amwe twahora tuba kera ukaza hama nkakwereka uwo nari namushimiye niwe abana oya hajya yagumye kuri rya habara ryase umwe nakubwira ko yari habara ryase erega barategurana mariage mu mpisho burya muteyi we niwe yaje kubimbarira amaze kubimbarira mariage mandayisi inyuma yaho rero Landry yaragiye turamubura aha turiko turavugana amezi abaye abiri nararondeje ndaca mu nshuti ndaca mu babanyi ndaca mu bagenzi nani yambu ubu ntuzuye umwana wacari ngo iki amezi abiri utabona umwana nta soni wakoze iki umuryango warawumenyesheje uwo kubona waradibamye warashitse urajya ukanwa ukaryama imizigo ukaja gutora ku kibuga c'indege utabona umwana bikamanuka ukaguma uvyibuha emwe musaza wanje harimo uvuze gute uraryama ugasinzira nta nisoni burya waratwaye inda igise urakizi ndiko ndakubaza igise urakizi ariko aho musaza wanje ari warabimubariye akubwire ibyo ufyina ndagiye kumenya ico nikorera kandi nawe witegure mama
rero mana yanje oya reka yakasinisha no kuri urahora cyakomeye neza urabaho imboga mbi ngo ntizipfa ku isi yaba zipfa ku isahani ntavyonzi ahubwo badapfuye ashobora bonana bazi isi myinshi sawa ndaho nawe ni sawa ko mwampevye oya je mbona bakamurayo ariko se nibaza yuko Landry wahavuye umutora wumvise rero nawe ivyo utanguye oya si ibyo ntanguye none je mbona ubu warabaye neza akamura uratwe nomera gute nahomvye ubukwe nkahomba n'abagenzi wariyakiriye mbwa nibaza ko wasubiye ukamutora Landry ko bigenda kose aje ndakubwire ngo iki amakuru rero mvuta yafise umbwire gute mu makuru amakuru mfise nyene nibaza ko agashe uti yarapfuye arapfa nabura arabura n'ubuyashubushe nera imana yo mw'ijuru mbwa nariyakiriye rero nibyo pfuye nariyakiriye neza ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana ego shano kuri hajye Imana ivuze ngo yego ni yego we naho vyifuza gute Imana itavutse kaguma gaca nk'umwanya umwe nkiyumvira ukabona nyene nihevye undi mafu nafusha umuntu akiriho burya nta kiba kirahava ndagira nkubwire ko n'ubu Landry nta makuru mfise sinzi ngo yarapfuye sinzi ngo arahema Imana yo mw'ijuru badakubesha byamufasha n'ibindi nimba atarozwe ni umugome mana we none nta no mu bagenzi biwe nta no muranabona ngo mubaze amakuru biwe muri babahungu b'abagenzi biwe cyawuretse umugenzi umwe twigeze guhura ndamumubaza ambwira ngo nabo ntibamenye iyo yagiye gaca arasezeranya bagiye kumufasha kumurondera yo hari igihe wogira Imana akamutora mugabo ndafise amakenga uwo muhungu nawe ashobora kuzoca yikwegerako erega we ntiwibona uraza ukuntuza oya uratanguye nawe uko byata musaza wanje ngifise ashubuse ugomba kundemesha ntiwancika ya nukuri ntaco baye kandi sha basigaye baza baranshima bukebuke none ntiwumva nukuri ntaco baye usanga biraciyemo bizocamo ibisigaye no kurindira wihanganye kandi Imana izobikora sha buno kwirontera undi musore nkabona ko ari seri notera nta mutoyi uko Landry wowe narafuse none chance mashe je nitwabonana na marene bagenda kugezaho imbere nitwabonana na marene amakuru nzoyamuha Nitine tuvugana mana yanje asha nayo warahinduye ni tunambara uko wampevye hine ha jambo nari hatari mbona bigoye aya nukuri nawe urarenze urugero mana yanje ubugenzi twari dufitaniye urabona yuko indwi imwe ihera zibiri zigaragaza zigahera ariko urabaga stati gusa ugaca wipowe ash wapi ntabyakwere niho bavuze ubugenzi bw'abakobwa wapi ariko rero igitumye ndaguhamagara ngoma nakubaze hewe nta makuru yasise yareka uri marene ntiwonyemeza yuko ata makuru yiwe Sister sawa? sawa ndakora wetine waya makuru ni wayamenye uzoyambarira reka mvugane n'umuntu magaye ibintu byo kumpeba ubihewe ntabwo ari cyiza sawa tuzosubira yangu rero Sawa? yego ni sawa Meze neza? yego meze neza Yasha kuri wenyene ngaha ari mwibarabara. ndabona ndavugana ku telefone n'umugenzi wanje kandi wowe menga ndakumenya Shaka ubu nzi kweri je nanje ariko nazunguruka ngaha wowe nyene guco. mbona usa n'umugenzi wa Landry Landry? Yego. Landry Yego ntubeshe kweri. amakuru yabo nasiyera je ko naherutse gashaka ko barategura mariage bigapararangana Landry Ibintu byawe bya. Reka je najorewe.
Benyene byahereye hajya nyene ubu bigeze he Landry eh yo ubu ntuzi ni yageze ntumbari barajya nyene twari turi nibijyanye nta muntu n'ubwo azina kimwe yewe ciela yaragatoye yaragatoye kwe mana yanje muganga birateye isoni mu bisanzwe usare cyane nawe muganga meze neza gute rega banza rumwe rumazi ibiri nyene reka nta neza gumiza hamwe ko kuboko cyangwa nta urumva cyajya abahungu ujya mukobwa kwe cyane azaye ko Landry bamurotse cyane ntibisanzwe ngira birimo akaroga nana kuri mwiza none ko byabananiye tubyikorere none nakoresha nyene tu wumvise nawe no kuri uri mwiza vura maje ntuwanje ujya bijya Landry yagize yari umugenzi wawe kumva no byitera jewe serious ashaka gusanga ari mwe mwana muhaye n'imigambi ubona ko no mu maso burya nkeye gose ibyo bya Landry erega Landry ashaka kuba baramuroze mugaje wewe vraiment ahubwo bana kanimero vraiment twaza kuvuga sibyo kanimero ka telefone yego uri seri Sandazi kwandikira nyandikire n'ukuri wanshi kora mu rufunguruzo rufunguruzo cyane ndanarukwereza mbere kuko njyanye naje reka abagenzi barandira imyaka maze ndi single abagenzi barandira baragoye demo nk'ibyo niyo nshika vraiment we rero bashamva ujya tugenda tumurondere tujya mu byambu twese tubaze amakuru ntuze usarana ntumere nka babandi haza abakobwa umubaze umubwe ndijere ndi wawo ndi wahaza nimero gutya gusa ndakwibuka nibaza kutaza kubigira sikomeze mbere reka ngende nje mu bindi basahara yako uyubote reka tunosora cyane ngo tugende yego genda amabya munsi vraiment narabonye kuba baye cyane abona nyene ko ofite warahemukiwe kandi birumvikana kandi ntibitangaje burya na Yesu waranye ko bamuhemukiye ese bisanzwe ikibazo nagiye mpura naco inyuma yajya nariyumvire ndavuga ati none ujya mu yego vraiment ibyabaye ndabizi ariko bigaruka ko byose kubabaza sivyo ndavuga ati none yaciye abadesi nyene ku buryo bw'uko atana n'undi muntu yavugisha arabyize ko ndavuga ati bo naho biruko pijamesa zo murondera impamvu nakurondeye kuba wanyitavye n'amahirwe uyumva amahoro ari gishasha n'abago mumbari bo je gishasha ndagifise ko mumbwira ko Landry wamubona bo Landry naho tutaramubona ariko turiko turakoresha ingufu zose dufise ashaka kuzomubona ariko apare ya Landry mbona atani impamvu yo kumwishyira mu mutwe ahubwo kwishyira mu mutwe ibyo ubona hagufi ati